hariyo Anosiato Ndayishimiye nawene akaba ari ngaha. Yes, reka nawene dushobore kumwakira mu kurenguka kano kaziki kagutembe neza. Anosiato Ndayishimiye. New Era Music. You already know. Ubundi agira kurikire ni Festus niyo musavyi nawene mukuza rero Festus kano kaziki uzukara urakayenga neza si ukurikira uyu nawe subundi ni Gwasa Gaspard nawene mukurenguka ni kwa kundi nyene Gwasa Gaspard nawene karibu. Ukurikira uyu nawe subundi ni Gerard Ngendaho Ruri nawene narenguka uko nyene. New Era Music. Aho sha bereke yuko uje gutsindira miliyoni 5. You already know. Undi akurikira ni Cenkazi Jean Bertrand nawene uko nyene. New Era Music. Chugurura rero gucya cumwenyuru twenga ati ebane ndakize hamwe na Viva uno munsi ubuzima burahindutse. Umumiliyoneri na Viva bakunzi ba Viva Marte na Viva Tangawizi cyakiye cyo gutsinda ubugaruke butandukanye kari bwinshi na cyakinyobwa cyanyu. Akaba rero ari ngaha nk'uwaserukiye amategeko kugira ngo byose bize guca mu muco. Rero umubonye ngaha umutima wawe utekane nta uza kukurenganya byose biza guca mu muco. Reza volume ku radio kawe wumviriza ingene batomboza ucugura ikaziye yose uyitereke hanyuma ubuzima bwawe buhinduke umviriza kano kantu. Umumiliyoneri na Viva Viva Tangawizi akaba ari we anakiyoboye mwishira hamwe Brarudi mukomera amashi menshi. Kaze nyakubahwa hariho kumbure indamutso canke akajambo ushobora kuba wadutekereye, reka nsabe umwe wese ahumure kuko ijambo ryiwe rituma twese turyoherwa. Kaze nyakubahwa. Murakoze cyane nyakubahwa. Turakiriye abantu bose mwashoboye gushika muri kino kibanza, twongera dushimira abariko baradukurikira ku mbuga ngurukana bumenyi zose. Turabashimiye mubandanye mwihereza ikinyobwa canyu Viva Malt canke Viva Tangawizi. Rero kuri uno munsi uri hejuru ni umunsi wo gushikiriza ubushimwe kubashoboye kugira amahirwe yo gutombora, nk'uko mwashoboye kuvyumva ku ma publicité atandukanye. Hariho ubushimwe bw'amayinite, hariho ubushimwe bw'amamoto, hariho ubushimwe bw'amamiliyoni 5, hariho ubushimwe bw'umuriyoni bwinshi cyane gose. Rero no munsi turanezerewe kubona turi kumwe n'abashoboye kugira ayo mahirwe, kandi tukaba tugira tubone ingene bagira bashikirizwe ubwo bushimwe. Rero turabasavye mu bikurikire cyane, mubandanye mwihereza ico kinyobwa kugira ngo tubandanye tunezererwa hamwe. Ntaco tutabandanya dukora, nibaza yuko biza guhera mubonye yuko ari vy'ukuri cyane gose, kandi bikibandanya tubandanya tubasaba ko mudutega yombi nkuko mwabikoze, nuko tugira amahoro. Murakoze cyane gose. Mukomere amashi menshi nyakubahwa. Urabona yuko ahejeje kurinovora neza. Ubu rero tugira tuje mu idonido, mwumvirize n'abari hari inyuma, n'abari kwibarabara, n'abari hirya no hino, n'abari mu gihugu cyose. Ubu rero tugira dushobore gutangura n'umwe kugira ngo dushobore kumuha ico azoba yatomboje. Rero reka nsabe uwaserukiye amategeko, twadupapuro muratubona mwese, muriko muratubona, agira ashobore kudushira muri ka gasaho. Amaze kudushira mu gasaho aca yugara, amaze kugara
aca kakinyonga bugavangana hanyuma byose bimaze gucangana niho rero tuca twakira ugira tangure. Wowe ugira utangure rero unyumvirize neza wisanzure kuko Imana niyo ngabo viva nibwo buzima ubunyene ubukene bwawe buraheze. Tugira dutangure na Abraha nta karuta Imana niwe tugira dushobore gutangurana nawe. Mwebwe rero muri ko muradukurikirana bandanya mu partager kugira ngo nabandi bashobore kumenya ibiriko biraba kugira nabandi bashobore gutomboza hanyuma ubuzima bushobore koroha. Rero nyakubahwa Abraha nta karuta Imana ni wewe tugira dushobore gutangurirako. Ico ndagusaba sikindi renguka hanyuma You already know. nuko rero reka baruzungurize neza kugira ngo bishobore guca mu muco. Uca ufata uriya mukoro rero, fata uriya mukoro muha iyo mikoro rindira reka kuyihuta. Miliyoni zawe zirahari, fata iyo mikoro. Ni sawa? Amahoro. Urakomeye? Yego. Ni gute none? Numva meze neza. Ni bomba. None kuyaga nk'ufise ubwoba? Ntabwo bamfise. Kweli? Yego. Neza. Ntangorane. Witeguye gutsinda iki ubunyene? Imana ibifashishemo ibyo nzinda byose ndabikengo. Egereza akamikoro kawe kugira bakumve. Igihugu cyose kiriko kirakumviriza. N'isi yose iriko irakurorera. Yego. Kugira ngo ushobore kuronka ijambo Grolo wavyifashemwe gute, wabigenjeje gute? Mu kugira nshobore kuronka ijambo Grolo. Egereza. Jewe ntacyo nakoze. Naragiye gusanda sorora viho. Amanja mbona gafuniko. Ndaheza candinjizamo ivyandiko nabona muri ako gafuniko. Uco birungika ku 190. Ku 190. Hama njambona abanyedikintu ndaje gutsindira Grolo. Yego. Akindi ndabibonye. Naravyakiriye ndaraba none iske. Umutima waciye wiyumva gute? Je nace numva merewe neza ariko naragize amakenga gatoyi. Kubera ko kuna birungitse ku nimero y'190. Sinashobora kubaza ati ibintu nibiki. Shinga ati ntakundi reka ndindire ikizova. Yego. Candarindira rero haheze imisi 2. Zanumva bantelefona ngo natsindiye Grolo. Yego. Candanezerwa ati bya bindi kumbe nta makenga birimo bizova mu kintu. Ko kose bakiri kose. Sawa rero. Gashire ngaho hasi. DJ muvugirize ka kantu bamuzunguritse. Hanyuma baruzungurutse sawa sawa. New Era Music. Urakoze. Renguka rero ucushire kuboko. Ubinyagaze nyene no kuboko ni wabishikira. Ubinyagaze. Binyagaze. Cutoramwo kamwe rero. Kamwe. Gafata n'inguvu. Fata n'inguvu duza hejuru ntukara. Gumiza uko nyene burasenga ati Mana rugira byose ndakiza. Cumu waserukiye rero amategeko aca dusomera rero atubwire mbega ico yashoboye gutomboza ni giki? Ikinga mukomera amashi menshi ahejeje gutsindira ikinga Abraham na Karutimana. Rero mwebwe muri ko muradukurikirana uno niwe yashoboye gutangura ku nimero ya mbere mu bantu ndwi buno munsi kugira ngo dushobore kubereka umuce wa mbere. Yes, nuko rero ahejeje gutsindira ikinga nkuko kubariko baradukurikirana mubona uwaserukiye amategeko hariya afise agapapuro karanga ico Abraha ahejeje gutsindira yohegwa mushobore gutera imbere. Nuko rero fata uwo mutonore DJ muvugiriza abanza yipedale kwanza urira kwanza irafise n'ibitezi uzova ingozi ugenda imuyinga atangorane banzu yicererenge DJ mushirire mwosha. New Era Music. Urakoze cyane nyakubahwa Anosiate akira ko gakoro rero tuvugane ni gute none urakomeye. Egereza neza uwo mukoro aho urakizi ni sawa. Amakuru uba hehe? Jewe mvuka muri Bururi. Uvuka Bururi? Mugabo siho nabandi. Egereza neza kugira bakumve. Ubu ndi muri Giharo.
ubu uri muri Giharo muri province yayo Rutana kugira ushobore kuronka ijambo Grolo wabigenjeje gute gira mu mpfunyapfunyo jewe naragiye kumwa agacupa gerageza kunyarutsa hanyuma canwa pipa yego hanyuma mukarumya casangayo ivyandiko vyanditswe canda bishira muri fone gosha canca ku nomero ya sano nani yego mbona baranyandikiye barambwira yuko narose ikintu nagiye numva telefone ikuze ndatangura ndagira n'ubwo kuko nyene kuko nta ngufu nasizemo rugira kweri oya rahira reka kweri nivya twenga none ndabe umveda DJ nshiriramwe ako kantu tuzungurutse kwa runtu hanyuma cashyiramwe ukuboko New Era Music. ko ucu bizunguriza ubinyagaze binyagaze nyene ubinyagaze ucu utoramwo kamwe cufata konye nuvuga nsanga ndagufashe uko nyene cuduza reka kuraba reka duza hejuru nuko nyene cumuha rero nawe ne aca dusomera ikiriyo nico uzoba watomboje mbega Anosiate Ndayishimiye ahejeje gutsindira iki imoto Anosiate Ndayishimiye ahejeje gutsindira ipikipiki ya TVC mugore mwiza y'umutonore ebana ipikipiki zivye cyane Anosiate rero urabona yuko aryohewe Anosiate DJ mushiriremwe ako kantu ndabingira tamba tamba ko kantu Anosiate ego sha yo mama we ewe asabira komeye cyane urakoze cyane DJ ambara ni wagwa ntihagire icuba uko nyene asa ipikipiki y'umutonore hahiri uwo bakundana basi ni wazoyinyonga Anosia urakomeye none asa wenda bona yuko no munsi byawe bikomeye none wowe wiyumva gututsindiye ipikipiki Jeni yumva neza iyo manurano nico kiyo kugira umuyaga ntugufate mu maso imoto bayitwara gute none hirira numve hirira nyene vuzi isone none ntugongi ntugonge mwana wa mama uno munsi Imana iraguhaye urumva yuko ari sawa asha ibintu vy'uno munsi rero birakaze birakomeye rero Anosiate Ndayishimiye ahejeje gusafa beach aho hariko harabera bino birori uno rero bamwita Anosiate Ndayishimiye niwe ahejeje gutsindira ino pikipiki ikaze cyane Nosia urirako Nosia eba nurirako simbirako uko rero mama we hewe Nosia cumwereka rero ako kadaje kamwereke kuriya gafate mwe naho kumunwa ako gapapuro kaboneke cumera nk'ukamuha mera nk'ukamushira ucumwenyura urumva yuko ari sawa kandi uryohewe cyane kugira ngo ibintu byose bishobore kuba biriko biragenda mu gihe aza bari kwaraza abari kwisi yose muri ko muradukurikirana mwumvirize kano kantu umumiliyoneri na Viva bakunzi ba Viva Marte na Viva Tangawizi cyagiye cyo gutsinda ubugaruke butandukanye kandi bwinshi na cyakinyobwa cyanyu mukunda iki kandi cyageze nutanga kwigurira icupa rya Viva Marte cyangwa Viva Tangawizi wibera mu miliyoneri mu gutombora amamiliyoni usanze ibiharuro mu gafuniko kawe ucubirungika mu butumwa bugufi ku nimero 190 iyo watsindiye amayinite uyahabwa ubwo nyene nayo warungishije ibyo biharuro ukironka ya Fesitu ni gute ni sawa urakomeye none ko mbengo ufise ubwoba rahira ego raba hariya rero bakubone Festus isi yose iri kwirakuraba witeze gutomboza iki Ichimani mani nico ntora kweli yego uko nyene uba hehe none ga Fesitu Jembi Karusi Ikarusi niwo wavuye yego waje na bisi yego Imana yo guha imoto wocu yitiriri yo numwanya mutonya rahira yego hari moto zaka bafyonda imbuto batarinda gukubita kiki iri kwiraka ikigira gute ikigira gute bijyanye ni hori yego nuko rero reka nawe dushobore kwakira mama wacu hariya waserukiye amategeko kugira ngo byose bice mu muco egera imbere gatoya bakizungurize neza bakizungurize cyane kino gisaho hanyuma ucushireyo ukuboko
uca ubinyagaza byose uza kumva indani hanyuma uca utoramwo kamwe ako kamwe ntukarabe uca uduza hejuru kagumye nyene abantu kagumye kabisa n'umutima uryoherwe cugahuriya mu mama rero aca dusomera ikiriyo mbega cuba ari igiki mama we ahejeje gutsindira iki Festus ahejeje gutsindira ikinga rero muri kano kanya nawe ni mu mukomere amashi menshi rero Festus wewe wiyumva gute kubona utsindiye ikinga ndashima kweri kuko nta buhinga nabishitsemo ishiramwe Brarudi wumva woribwira iki noribwira yuko ryohora rigira rino higanwa kugira tuze turaronka natwe yego nuko rero reka ugume ngaho bakuzanire ikinga ryawe kuba ariko baradukurikira wala kushinda kwa siku ya leo basi unanunua tu kinywaji chako ikiwa Viva Malt wala Viva Tangawizi alafu unaendelea kukaa tu poa basi ukisha maliza kufungua hiyo soda yako fungua alafu uangalie kwenye mfuniko kuna hesabu zimo humo ndani alafu uweze kuzituma kwenye 190 alafu unakaa tu poa unapata maisha mazuri basi kwa muda tu kitambo tunaendelea na wengine uwo tugira dushobore kwakira akurikira kugira ngo mushobore kumererwa neza mushobore kuryoherwa we nawe subundi ni Gwasa Gaspar niwe tugira dushobore kwakira kugira ngo dushobore kubandanya n'urutonde kuri no musi yes mugihe azoba ari kwaregereza ico ndagusaba sikindi umviriza kano kantu wigo DJ jewe niteze ikimana yanteguriye yego kuko mu ntumbero yanje nagomba kuhereza ikinyobwa uko ndagikunda yego ariko sanga harimwo iyindi promotion rero ikimana yateguye nico ngire nakire kandi ndakinezererewe urakoze cyane reka duhikaze nyakubahwa hariya azungurutse canke agitiriringe kino gisaho rero ico tugusaba sikindi ucushirayo kuboko ubinyagaze ucutora agapapuro kamwe hanyuma ucukaduza hejuru tuzoba twamaze kumenya ico washoboye gutsindira yes shirayo kuboko rero umutima ugume wiruka uko nyene yo DJ New Era Music. Chuduza hejuru reka kurabayo reka abantu b'Inyanza murakunda kuraba muhereze rero adusomere asome ico watsindiye yatsindiye ya mukomera amashi ahejeje gutsindira miliyoni 5 z'amarundi biciye mu kinyobwa Viva urabona yuko byose biriko biraba ku mugaragaro haleluya vuga cyane ndagushimiye data kuri Imana igira neza integuro yawe niyo nziza muhabwe icubahiro amen haleluya yewe ahejeje gutsindira miliyoni 5 biciye mu kinyobwa Viva yashoboye kunywa yihereza hamwe na tombola rero urabona yuko ahejeje gutsindira ni Eliazano Zisabira ahejeje gutsindira miliyoni 5 z'amarundi biciye mu kinyobwa Viva urabona yuko aryohewe amerewe neza kuri mwebwe rero muri ko muradukurikirana neza na neza Brarudi ntiyaga amasigara cicaro gerageza rero mwihereza aho muri hose gerageza mugure ikinyobwa hanyuma uce ugerageza kugipfundurura ucuraba mu karumyo yitwa Eliano Zisabira Eliazano yes nuko rero ahejeje gutsindira miliyoni 5 z'amarundi 5 ubusa niyo mahera ahejeje gutsindira avuka Inyanza rake hari yimakamba urabona yuko uno musimana yamuhaye Eliazane garuka fata uwo mukoro ubimbwire neza igituma uhejeje no gukubita igisabisho imigambi yari ikwishe warubuze umutahe urabonetse wumva yuko Brarudi woyishimira iki jewe bwa mbere manje gushimira Imana mushobora byose yego byose ariyo yabikoze kandi ndizera n'ijambo ryayo kuko uwayiseye itamumaramanza aya mu evangelist rero nico gituma nizera Imana cyane hama ndashimiye cyane ishirahamwe Brarudi kuri integuro nziza bashizeho yo gutegura iyi tombora kugira ngo abantu bamwe n'abandi mu kindi gihe bashobore gutomboza ubuzima bugahinduka biciye mu kinyobwa Viva Malt na Viva Tangawizi turabashimiye cyane
mukomera amashi kuri mwebwe muri ko muradukurikirana kuri Facebook ku mapaje atandukanye. Uyu rero bamwita Eliazano Nzisabira ahejeje umumiliyoneri na FIFA. Bakunzi ba FIFA Marte na FIFA Tangawizi, cyakiye cyo gutsinda ubugaruke butandukanye kandi bwinshi na takinyobwa cyanyu mukunda iki kandi cyageze. Nutanga kwigurira icupa rya FIFA Marte cyangwa FIFA Tangawizi, wibera mu miliyoneri mu gutumura amamiliyoni. Usaze ibiharuro mu gafuniko kawe, utubirungika mu butumwa bugufi ku nimero 190. Iyo watsindiye amayinite uyahabwa ubwo nyene. Nayo warungise ivyo biharuro ukaronga inyishu y'ijambo kolo uje mu mugwi w'abatsindira ikinga, imoto shasha cyangwa igifovya cy'amafaranga nk'umiliyoni cyangwa imiliyoni 5 z'abarundi. Abaronse ubutumwa kolo bazoheze bahamagagwe hageze ishikirizwa y'ubwo bushimwe. Ubu miliyoneri ni kinyobwa kitagira umwambiro kandi gikozwe mu bitego kama. Jera ni sawa. Egereza uwo mukoro neza ni sawa. Bigenda neza. Yego. Witeze gutsindira iki? Ikimana ntagorera ko. Kweli? Yego. Kumenga umutima uri kuriruka. Oya. Kweli? Gira ngo ha. Ha. Okay. Reka sabenya kuba wazungurize rero ryasaho. Hanyuma wewe rero ucushire kuboko. Tumbereza. Nyagaza ucutoramwo kamwe. Duza hejuru nturabe. Burasenga. Ugana n'amaso burasenga muhungu. Umuriyoni umwe igipfobya c'amafaranga urabona yuko nawe yakubita n'igisabisho rero kire cyane mu mutima urabona yuko aryohewe cyane. Gerard umeze neza cyane gose. Uwo muriyoni wumva gute? Imana shimwe kubera ingejeje ko nkashanga. Irahira. Yego. Wiyumva gute? Ndanezerewe cyane. Dije mushiriramwe ako kazi kindabe ingena gatiriringa. Fatugo runtu rero tutamba urufise rero. Tutambura ufise kubitamwo nuko nyene. Sawa. Tugifata hamwe na Mutama rero mufata ifoto. Uko nyene. Aya thank you Dide. Dore Jera kuri kurajugumira nibiki. Ayo mahera ni menshi. Gerageza kwegereza. Ayo mahera ni menshi. Ego. Bararudu yishimiye iki? Ndashimiye yateguye ikintu nk'abantu savye. Bandanye itera imbere. Tuzana akaganuke. Ego. Urakoze cyane rero Mutama, Imana iguhezagire, igira amahoro, utera imbere. Nuko rero kuba ariko nicaye nkazi Jean Bertrand niwe tugira dushobore kurangiriza ko hanyuma kuba ariko baradukurikirana mu gihe azoba ariko araza tubandanye tubibutsa yuko tombola ntiheze ahubwo tombola iratanguye rero. Murabibona byose yuko biriko biraca mu muco aho muri hose ku gihugu canye cyose cy'u Burundi. Gerageza rero mwihereze munwe musubire ebane mutagate. Yes Jean Bertrand renguka rero kugira ngo nawe tukwakire. Bakunzi ba FIFA Marte na FIFA Tangawizi, cyakiye cyo gutsinda ubugaruke butandukanye kandi bwinshi na takinyobwa cyanyu mukunda iki kandi cyageze. Nutanga kwigurira icupa rya FIFA Marte cyangwa FIFA Tangawizi, wibera mu miliyoneri. Aya thank you. Digute rero ni sawa. Urakomeye. Umeze neza. Byose bigenda neza. Hariya ku mupaki wacu tuvuga ngo turadeya. Ego uba hehe? Hari imishiha muri mu ntara ya Cankuzo. Mu ntara ya Cankuzo. Witeze gutsindika ubunyene? Nta buhinga nokoresha kiretse Imana mushobora byose nkoreye. Uko nyene. Reka nsabe nyakubahwa zunguritse rero gwa rusaho. Zunguritsa yewe burasenga mu burasenga kweri. Burasenga. Uvyuka ebane uno munsi ufise ibifaranga ntavyo waruzi muga ugira utsinde ubunyene ebane. Shirayo kuboko rero muga nturabeyo wagafasha kazane kashire hejuru duza burasenga rero reka kurabayo nani reka kurabayo cumuha rero waserukiye amategeko kugira aca dutangariza icashoboye kuboneka uno munsi mbega yashoboye gutsindira iki imiliyoni 5 z'amarundi yewe ya mukomera amashimesi mukomera amaze yewe kubitegesa bisho ku mukoro ego Manuri mwiza yo mama we banzu yakore kwa yo
amafaranga ewe ahejeje gutsindira imiliyoni 5 z'amarundi yitwa Jean Bertrand nicaye nkazi niwe ahejeje gutsindira ano mahera urabona yuko babaye babiri batsindiye miliyoni 5 hakaba uwashoboye gutsindira miliyoni 1 uwashoboye gutsindira ipikipiki n'uwashoboye gutsindira ikinga mwebwe rero muri ko muradukurikirana miliyoni 5 yuko ebane umupaka w'igihugu cy'u Burundi na Tanzania yego novuga ati Brarodi wirambire ndanye utunganya amahiganwa nkaya kugira ngo nabandi baze bashike kuri iyi ntama urakoze rero Imana iguhezagire wigira amahoro iyo watsindiye amayinite uyahabwa ubwo nyene nayo warungishije ivyo biharuro ukaronka inyishu y'ijambo kolo uja mu mugwi w'abatsindira ikinga imoto shasha cyangwa igipfuvyo cy'amafaranga nk'umuliyoni cyangwa imiliyoni 5 z'amarundi abaronse ubutumwa kolo bazoheza bahamagagwe hageze ishikirizwa